Mu rugendo rw'amahoro bakoreye muri Kongo abagize inama y'abepiskopi ihuza ibihugu vy'u Rwanda, Uburundi na Kongo bagendeye ikambi y'agateganyo ya Kavimvira irimwo impunzi z'abarundi bahungiye mu gisagara ca Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Aho abo basenyeri banyuze mu mihanda Kavimvira bakirijwe indirimbo z'abayoboke b'idini Gatulika. Ingomuheba umbe baramuyaga. Kuva ku mupaka wa Gatumba ugana mu mujyi wa Uvira, aho bagiye banyura mu ibarabara ryuzuye amazi, ahandi naho ryuzuye ivumbi. Bururukaga imodokari zabo bagasuhuza abakristo ndetse n'abanyeshuri. Abepiskopi bagera mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira irimo impunzi z'abarundi zirenga 1000. Bazisanze zihagaze munsi y'ibiti by'imyembe ku zuba. Izindi nazo ziri hanze y'ibihangare zirara mu bisakaje amahema ashaje. Mu izina rya bagenzi be barindwi, Musenyeri Nzeyimana wa Diocese ya Ruyigi yavuze ko baje kuremesha izi mpunzi kuko muri zimwe mu nama basaba ko ibibazo byibasiye akarere byatoregwa inyishu. Yaba vyadukundira twogize tuti urwango nirutuvire mu gihugu, mu bihugu aho turi, zive mu ngo, zive mu ntara, zive mu karere. Aba bayobozi bahaye inkunga y'ibifungurwa, amasabune ndetse n'imyenda izi mpunzi. Usibye iyi nkamba y'abepiskopi basuye, bagendere n'ibiro by'umujyi wa Uvira, aho umuyobozi wawo yabizeje kuzafatikanya mu kwimakaza umuco w'amahoro muri aka karere. Abasenyeri basuye iyi nkambi barimo uwa Diocese Gatolika ya Ruhengeri, Cyangugu, Nyundo, Gikongoro, Ruyigi, Ngozi, Idiofa ndetse na Kongolo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.